Muri ico cegeranyo co mu kwezi kwa Mukakaro umwaka w'2026 umuhariri igiteka umenyesha ko habandanije hibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Imenyesha ko abantu 23 bishwe, ibitiga 12 bitogwa mu bibanza bitandukanye mu gihugu. Muri abo 23 bishwe 17 n'abagabo, 6 nabo n'abagore. Umuntu umwe yarakubaguwe mu ntara ya Burunga, abantu 2 b'abagabo baraburirwa irengero. Abantu 20 bakorewe amabi afatiye ku gitsina, 17 n'abagore, 3 nabo n'abagabo. Muri abo 17 bafashwe ku nguvu harimwo abana 7 bari munsi y'imyaka 18. Ico cegeranyo kiravuga n'abantu 12 bafashwe n'inzego z'umutekano. Muri ico cegeranyo c'umuhariri igiteka, Bujumbura na Gitega niho haza ubwa mbere muri ayo mabi akorerwa bene gihugu, aho tuhasanga abahohotewe 23 na 13, hagakurikira Burunga 12, hama Butanyerera abantu 7, hagahereza Buhumuza abantu 3. Umuhari rigiteka ugasaba leta y'u Burundi kwiyemeza guharanira agateka kazina muntu mu gukingira ubuzima bwa kiremwa muntu no kwishira no kwizana kw'abanyagihugu. Rigiteka igahamagarira amashirahamwe y'abafasha bikorwa atandukanye kumvisha abatwara igihugu c'u Burundi ko bobwirizwa kubaha agateka kazina muntu no gutuza ingeso yo kudahana.